Nikaze n'umunezero ntangere abakunzi, ababanyi, inshuti, abagenzi mwe mudukurikira muri mu makungu, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, muri mu ntara ya Butanyerera, intara ya Buhumuza, intara ya Gitega, muri mu ntara ya Bujumbura n'intara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu cacu c'Uburundi, aho mudukurikirana muherereye hose, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bibashikira aho muzoba muherereye hose kw'isi. Hari amakuru menshi rero ariko aracanacana ko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho hariko haravugwa amakuru mu mutekano, hakavugwa amakuru mu gisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero n'ibindi bisata bigiye bitandukanye, vyose tukaba tuza kubabwira amakuru ariko abivugwamwo. Dutangurire mu gisata c'umutekano, ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho rero ibintu bibandanya kuvugwa ko mu burengero bw'igihugu cacu c'Uburundi hari ibintu bitangaje biriko birahabera. Ubwoba ni bwose mu banyagihugu begereye muri ivyo bice vyo mu burengero, aho babandanya kugenda baguma bavuga ko ubutegetsi bw'igihugu butabitayeko, ahubwo ngo bitaye ku mahera ava mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ni ingorane zikomeye cane z'umutekano, abanyagihugu barabandanya kuguma babona abasirikari benshi cane barungikwa ngaho mu burengero, aho rero biriko biravugwa ko atakindi biteguriye urugamba rukomeye cane rushobora kuba rugiye kwaduka ngaho mu burengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu n'ingorane zikomeye cane. Ibindi biriko biravugwa ni igihe c'amajambo ariko arabandanya agenda avugwa. Twimirije ibihe vy'amatora, ibihuha ni vyinshi cane nk'uko biriko biragenda bivugwa. Hari abipfuza gusamaza abenegihugu babereka ibitandukanye, ivyo nivyo bamwe bo mu mugambwe CNDD FDD bakoresha imbonerakure zo ngaha mu gihugu c'Uburundi ziriko zirasamara zigenda zivugwa. Ngo no mu mugambwe CNDD FDD hari abaca bajana nago ntibamenye ko hari abatanezerewe no kubona umuhutu ari ku butegetsi. Izo ni imvugo z'imbonerakure ziriko ziragenda zikwiragira ku mbuga hwaniro, bakora ibishoboka vyose bagaca no ku bahutu mutima kugira babereke ko abahutu ko turiko ngo bariko baracanamwo. Aho ni kwa Reveriyano Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye, mbere kandi na Gerard Ndabirabe atwaye inama nshingamateka, hamwe na General Gervas Ndirakobuca atwaye inama nkenguzamateka. Bati ngo ngire nongere ndabatangarize ntituzigera ducanamwo keretse uwuvyonze tuzomuconjinga, niko bavuze. Ibi turabikura kuri rwa rubuga rw'imbonerakure yitwa Murundi Cakenge. Murazi ko ubutegetsi bufise amapaje kuri za Facebook bagenda bacishako ibiganiro, batanze akazi ku mbonerakure arizo bakoresha bene nk'izo mbuga nyine. Ikindi kandi murazi nk'urubuga Patriote nago ngaha mu gihugu c'Uburundi, iyo ni page yarakoreshwa n'umushikiranganji w'imigenderanire myiza Edouard Bizimana, niwe yari asanzwe akoresha urwo rubuga. Benshi baramuzi, ivyaca kuri urwo rubuga vyari ivyiyumviro bicanishamwo abanyagihugu.
bishingiye ku moko nk'uko n'uyu Murundi Cakenge nawe biboneka ko abandanya gushikiriza ivyiyumviro bibandanya gucanishamwo abenegihugu. Arabandanya rero Murundi avuga ko ngo kuko ngo basanze abahutu benshi ata bintu vy'amacakubiri bifitiye sico kimwe ngo n'abatutsi bo ngo bavyonse bavyonse mu mabere. Uyu mugabo afite imvugo mbi cane, imvugo ziwe z'urwango zo kwanka abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni nako vyatanguye ngaho muri Kongo, abo mu yandi moko bakanka abo mu bwoko bw'abatutsi, gushika bahagurutse barafata ibigwanisho basaba ubutegetsi kubakingira ariko bwanga kubakingira, gushika bahagurutse bafashe ibigwanisho kugira ngo bikingire bo ubwabo. None no ngaha mu Burundi hari amapaje y'ubutegetsi biboneka ko ashigikirwa n'ubutegetsi, kuko nk'iyi paje uyikoresha arazwi, ikoreshwa n'uwahawe akazi n'ubutegetsi. Ivyo vyose bikaboneka ko ari ubwo bukwiragiza imvugo z'urwango zihembera amacakubiri ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibintu rero ntivyoroshe, gucanacana mwoko kurahari mu bategetsi. Amajambo yonyene bashikiriza, amajambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashikiriza, amajambo Reveriyano Ndikuriyo ashikiriza, ivyo vyose birerekana ukungene bariko baracanacanamwo n'ukungene muri CNDD FDD bica bigacika. Harya nyine utagomba guturira inzu ngo uhishe umwotsi, niko vyifashe, nivyo biriko biravugwa cane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Tugiye mu kibano, ibahasha ry'amafaranga angana n'imifuko 166 y'isima niyo yatanzwe n'ishirahamwe ry'abasatirizi b'akarere mu guterera mw'iyubakwa ry'ibiro vy'intara ya Buhumuza bizoba bigeretse 5. Kuri uwa 17 ni ku munsi w'ejo waheze Nzero umwaka w'2026 hatunganijwe ibikorwa rusangi ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza, aho ni mu buseruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, ahariko harubakwa ibiro vy'igorofa vy'iyo ntara bizoba bigeretse 5. Ivyo bikorwa rusangi vyari vyerekeye gutunganya ibinogo bizobikwamo amazi azoja arakoreshwa mu kubaka iyo nyubakwa kugira azosahirize amazi y'ishirahamwe Regideso. Ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'abanywanyi b'ishirahamwe abasatirizi b'akarere, aho bafashije mu bikorwa vy'inguvu, ndetse baca baratanga n'ibahasha ry'amafaranga yo kuzogura imifuko y'isima 166. Inyuma y'ivyo bikorwa, buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekeye yamenyesheje ko ashima ko abenegihugu bitaba ibikorwa rusangi babikunze kugira baterere kuri iyo nyubakwa, akabasaba ko bahamagawe mu bikorwa rusangi bobandanya bavyitaba, ngo kuko iyo nyubakwa imaze kuzura igeretse 5 izoba iteye iteka umugwa mukuru w'iyo ntara ya Buhumuza. Buramatari w'intara ya Buhumuza yamenyesheje ko kandi ko iyo nyubakwa izotwara amafaranga imiliyaridi 8 n'igice, ariko ngo ayo mahera ashobora kurenga canke akagabanuka bivanye n'ibiciro vy'ibikoresho kw'isoko. Denise Ndaruhekeye, uyu buramatari w'intara ya Buhumuza, yemeza ko bidahindutse iyo gorofa izoba yuzuye mu kiringo c'imyaka 3 gusa. Buramatari Denise Ndaruhekeye w'intara ya Buhumuza yanashimiye abagize ishirahamwe ry'abasatirizi b'akarere kuri iryo bahasha ryo kugura isima bashikirije intara ya Buhumuza, aho ndetse yaciye ashishikariza ko isima bayikeneye cane, ngo kuko hakenewe
imifuko y'isima ibihumbi 4,850 hamwe n'ivyuma vy'amafera abeto bifise agaciro k'imiliyoni 500 bizokubaka umushinge w'iyo nyubakwa. Buramatari Denise Ndaruhekeye yaciye ahamagarira abenegihugu bo mu ntara ya Buhumuza kubandanya batera inguvu n'uburyo ngo kuko ibikorwa bigiye gutangura mu minsi bisaba uburyo bwinshi. Kw'izina ry'iryo shirahamwe ry'abakenyezi ry'abasatirizi Murantunge b'akarere, Elias Nzambimana yashikirije ko iryo shirahamwe riharanira ineza n'iterambere vy'umwenegihugu ngo nico gituma rizobandanya rifasha gushika ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa y'ibiro vy'intara ya Buhumuza biheze. Mwomenya ko ivyo bikorwa rusangi vyo kubaka ibinogo bizobikwamwo amazi yo kubakisha vyari vyitabwe n'indongozi zitandukanye zo mu ntara ya Buhumuza, abashinga amateka batowe muri iyo ntara hamwe n'abajejwe umutekano no kwivuna abansi muri iyo ntara ya Buhumuza. Ivyo nivyo vyabaye, nayo kandi ni kuri uyu munsi nyine kw'igenekerezo ya 18/0 umwaka n'ibihumbi 2026, General Prime Niyongabo yishikiye ahari ikirindiro canke icicaro c'abasirikari b'abamarine bagwanira mu mazi. Ibi vyabaye ubwo yashikagayo, ariko abasoda bakaba babandanya kuvuga ko naho dufise amazi y'ikiyaga c'Itanganyika ariko ngo atabwato bugwanira mu mazi buhari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba rero basaba ko ubutegetsi bwohagarika kunyonora amahera y'igihugu bakagura ibigwanisho bizofasha kurinda no kugwanira igihugu cacu c'u Burundi. Ngo na cane cane ko ngo hama havugwa uruhagarara rukomakomeye cane ko umwansi arikanuye ko umwanya ku mwanya ashobora kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba vyohava bisambura igihugu canke bitera ingorane abenegihugu, kandi abenegihugu aribo batozwa amakori. Ayo makori yokabaye havamwo amafaranga yo kugura ivyo bigwanisho bibacungerera umutekano nk'uko mu bindi bihugu vyama vyagenze, bakaja kugura ibigwanisho vyo kwikingira nyine ku buryo ata kindi gihugu gishobora kubavogera uko ciboneye. Akarorero ni mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, aho bagiye baragura ibigwanisho n'ubwirinzi bukomeye cane ku buryo ata gihugu n'ubu ngubu mu karere gishobora gupfa kubasomborotsa ngo kibe cobatera ko ciboneye. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.